Ijambo rishikirijwe n'inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi muri bino bihe bitoroshe vyashikiye igihugu cacu. Tubanje kuramutsa abarundi bose amahoro y'Imana. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 10 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi yakoraniye hani Bujumbura kugira ngo ishikirize ijambo ryo kuremesha abarundi bose n'umuryango wa nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane yakiranye umubabaro mwinshi inkuru y'urupfu giturumbuka kwa nyenicubahiro Petero Nkurunziza yahora arongoye igihugu c'u Burundi rwabaye kwigenekerezo rya 8 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Kubera ivyo inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi ishimye gushikiriza iri jambo rikurikira. Inama y'Abepiskopi irahojeje bimwe bivuye ku mutima umuryango wa nyenicubahiro Petero Nkurunziza, leta y'u Burundi hamwe n'abarundi bose. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi isavye abarundi bose ko bokwigumya muri ibi bihe turimwo bitoroshe bakirinda ikintu icari cyo cose coza kibaca ivutu canke ngo kibacanishemwo. Ivyo bikaba vyotera iteka umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza kuko biri mu vyo yahora haranira. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi isavye amashengero n'amadini kurushirizaho gusengera cane igihugu cacu n'umuryango asize kugira ngo Imana ibandanye kubaremesha no kubirura boye kubabara nk'abadafise ivyizigiro kuko Paulo yavyandikisha ishengero ry'Itesalonike igice ca 4 ku murongo wa 13. Inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi irakenguruka, irashima kandi ntizokwigera yibagira ibikorwa vyiza nyenicubahiro Petero Nkurunziza yakoreye igihugu ciwe mu buzima bwiwe bwose na cane cane muri imyaka 15 yaramaze arongoye igihugu cacu. Iyo nama ikirikirategura iri jambo twaronse ubutumwa bw'umwepiskopi Justin Welby arongoye ishengero ry'Abanglikane kw'isi yose, ahaye ubutumwa abarundi bose bwo kubahoza no kubamenyesha yuko asengera iki gihugu na kare yaramaze kukigendera inshuro zine zose, akaba yaratewe iteka ryo kwakirwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Mu gusozera inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi imwifurije uyu muhisi wacu kw'Imana yomuha uburuhukiro bw'ibihe vyose kandi bandanye kuzigama umuryango wiwe n'abarundi bose. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 10 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 n'inama y'Abepiskopi b'ishengero Anglikane mu Burundi irongowe n'umwepiskopi mukuru akaba n'umwepiskopi wa diocese ya Makamba Musenyeri Martin Blaise Nyaboho. Murakoze. Ubutumwa bw'inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi igaragaza umubabaro itewe n'urupfu rwa nyenicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kw'izina ry'inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi no kw'izina ryanje nyene nk'uyirongoye ndi n'iteka ryo guserura ko twebwe abagize iyo nama kumwe mbere n'umuryango wose wa Eklezia Gatolika ishashe mu gihugu cyacu dusangiye umubabaro n'abarundi be n'inshuti z'u Burundi zose kubera urupfu giturumbuka rwa nyenicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cyacu. Turahojeje abo bose mugabo duhereye ku muryango wiwe no kuri leta yararongoye. Turazi ko atawundi ashoboye kubahoza nk'uko bikwiye atari umukama Imana. Nico gituma tuyambaza ngo kubw'impuhwe ziyiranga ibirangura atanumwe ayibereye intambamyi. Turakengurukiye umuhisi ku vyiza yatungishije Burundi mu burongozi bwiwe. Twongera twiyemeza kumusabira ku Mana
ngo ibimuhera impera mu kumwinjiza mu buhirwe bw'ubwami bwayo. Turasabye abarundi bene wacu ngo twese hamwe tubandanye guhesha icyubahiro izina n'igihagararo byiwe mu kugumya iraga dusigiye ryo gushyira Imana imbere muri byose no kuremesha ubumwe n'amahoro. Ese Imana mushobora byose yo muronsi uburuhukiro budahera bwuzuye amahoro n'ubuhirwe, abarundi natwe akatuzigamira mu iteka n'itekane muri iki gihe cy'umubabaro utewe n'urupfu rwiwe, eka no mu bihe byose bizokurikira. Bigiriwe i Bujumbura ku wa 10 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020, Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, umwungere wa diyoseze ya Muyinga, umukuru w'inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi. Zobandanye bibagirira kandi ikabigirira Uburundi buzima. Imbere yo kuzirikana ayo majambo y'ikigabane, mu nkundere tugaruke ku butumwa bwahawe Musa. N'icyari gitumye Musa abwira abanyisirayeli ati ntimugire ubwoba. Ubutumwa Musa yahawe, umukama Imana umunsi uri izina yarabonekeye Musa aragiye ubusho bwa sebukwe Yetro umuhereza nk'uko Amadiyani, aramumenyesha ati ndi Imana ya so wawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo. Muri iki gitabo cy'ihunguka ikigabane cya 3 umurongo ugira 6 arabandanya ati narabonye amagorwa y'igihugu canje kiri mu Misiri, kandi naracumvise gikoma induru imbere y'abagikoresha. Nivyo ndazubabare bwabo, namanutse rero ngo ndabakure mu vyara by'abanyamisiri, ndabavane muri ico gihugu, ndabadugane mu gihugu ciza kandi cyagutse, mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Ubu rero induru y'abanyisirayeli yanshikiriye, kandi narabonye agahazo abanyamisiri babahahaza. Ubu rero genda ndagutumye kwa Farawoni, ukure mu Misiri igihugu canje, bene Isirayeli bashobore gukira. Mu kigabane cya 3 c'iki gitabo kuva ku murongo w'indwi gushika ku w'icumi, Musa yabaye akarorero k'ukugamburukira Imana ku neza ya bene wabo. Arahangana n'ubutumwa butoroshe, mugabo icyamufasha nuko yizigiye umukama, ntiyumva amabwire, ntiyumviriza abagateranya, yitura Imana, arayitura amakenga amagana make yarafise. Turazi ingene yabwiye Imana yuko yadidinganya, yarafise akantu kukumugara, atanguye kuvuga, mugabo Imana iramutora yakabonye kazi neza. N'igihe abandi bazoheba Imana bagakorera cagishuri cy'inzahabu bakagisenga, we wazoguma basabira ikigongwe. Turazi ko kubohora Isirayeli mu Misiri byategura ibohorwa ryacu ryuzuye, byarangukiye muri Kristo Yezu kubwo urupfu n'izuka byiwe. Yadukuye mu buja bw'igicumuro akaducira inzira natwe igana mu ijuru. Mbere n'ivyo tugenda turakora ubu tubiroresha kuri uko gukizwa na Yezu, kandi tubiroresha kuri iryo juru aho twebwe tuzosangira n'Imana ubuninazwa bwayo. Nibwira ko mbere n'iki gikorwa naye n'iribanga mwebwe abanyepolitike mwakira cyo kutuja imbere, n'iryo banga ribwirizwa kutujanaho,
ribwirizwa kudukiza twese atanumwe avuyemwo. Niho rero mutegera yuko